ndabagumbiriye mu izina rya Yesu nshuti bakundwa turanezerewe uyu munsi Imana yongeye kudutiza uyu munsi wa gatatu dushimiye Imana mushobora byose hano muri studio nkuko mubibona dufise umushitsi wacu yaje kwifatanya natwe mwa kino kiganiro Irembo Rifunganye. Umushitsi wacu turabahaye kaze. Murakoze. Imana ibahezagire cyane. Duhezagirane. Nkuko mutumenyereye ku izina nitwa Ndayizeye Jean Claude, umukozi w'Imana nsanzwe ndemesha ikiganiro Irembo Rifunganye. Ariko hano mu kiganiro nkuko mubibona turafise umutumire wacu nawe reka abibwire. Yego murakoze kumpa ijambo. Nitwa Minani Joseph, umupastori wa Eglise Vivante hano Muyinga. Wa undi nyene mumenyeranye muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Turabaye kaze kandi murakoze kandi kongera kwitaba kamo twabateye ko kubana natwe mwa kino kiganiro. Rero uno munsi nkuko musanzwe tubikorako mu kiganiro tuba dufise amajambo adasanzwe tuba dushaka kuganira namwe. Ego kubera ko abantu benshi barashaka kumenya, barashaka gutahura. Kuko nasomye ijambo muri Bibiliya rivuga ngo nimwamenye ukuri kuzobaha kwidegemvya. Ego. Birashoboka rero ko abantu usanga bapfiriye mu kutamenya, kumbure bakumva ibintu ariko gutahura kukaba kure yabo. Rero bakaba muri make baca babura kwidegemvya kubera ko ukuri kuba kunyegejwe. Rero reka tubanze twegereza Imana hanyuma duce twinjira mu kiganiro cyacu nyezina. Data nyene icubahiro turagushimiye uyu munsi utugire neza, ubanye natwe wirigwanye natwe, tunezerejwe n'umushitsi wacu twakire hano mu kiganiro. Turamuhaye kaze nawe umwakire maze ubwiza bwawe bubandanye kuba kuri we mu izina rya Yesu, amen. Amen. Yesu abaho umugisha cyane mwe muri ko murakurikirana iki kiganiro nkuko mubibona n'umutumire wacu turi kumwe. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo rivuga umuhamagaro. Imana ishimwe cyane. Mutumire wacu nta kindi twabatumiriye hano mwa kino kiganiro, nabatumiriye ku ijambo rivuga umuhamagaro. Rigenda riraza muri Bibiliya mu mashengero, abantu barakorera muri ico kintu bitwa umuhamagaro. Ariko reka nifashishe iri jambo riri mu gitabo c'itangurira igice cyaho ca 12 dusomeho imirongo yaho ibiri ya mbere. Ijambo ry'umutwe yavuga ngo ihamagagwa rya Aburahamu. Uhoraho abarira Aburahamu ati va mu gihugu canyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu nzokwereka, nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa, n'abandi baze bagire umugisha ku bwawe. Imana ishimwe. Rero mutumire wacu aha twumvise indazi y'amajambo ivuga ngo ihamagagwa rya Aburahamu. Mbega uyu munsi mfise ikibazo, umuhamagaro ni iki? Umuhamagaro ni ikintu gikomeye mu buzima bw'umuntu wari we wese. Kandi umuhamagaro ni ikintu umuntu yiyumvamwo. Ego. Aburahamu igituma yarahamagawe n'Imana, yahamagawe avuka mu muryango w'abantu bakoresha ibigirwamana. Ego. Se wa Aburahamu yitwa Tera. Kandi umwuga n'akazi yari afise kwari gushora no kudandaza no kubaza ibigirwamana. Ego. Ivyo rero agacaha umuhungu wiwe Aburahamu akikorera agashora. Muga Imana iraba Aburahamu imubonamwo ingabire n'ishaka. Umuhamagaro yarahamagariwe ryari ishaka ryo gukora ibikorwa yahawe na se, ahabwa n'abavyeyi vy'umuryango. Muga Imana ibona ishaka riri muri we, iciramushima, ishima iryo shaka, icishima kumukoresha. Muga isanga ntiyo mukoresha ari muri wa muryango uri muri vya bigirwamana, ko Imana idakorana n'ibigirwamana. Nico camutumye mubwira ngo va
mu nzu ya so no mu muryango wa so uze uje mu gihugu nzokwereka umuhamagaro rero ni ikintu kiguhamagara ngo kiguhindure Aburahamu yaguma mu muryango yari kuvyara abana bagakura babona ibigirwamana bagakura babona ababazi ibigirwamana bagaca bakurira muri vya bindi aha nkawe umwana wawe mwene data Claude yategerezwa kubaho atigeze yumva ikintu cicaha mugabo kubera ko yavukanye yareranywe yakuriye ahantu mu bandi bana bakora ivyaha batukana babesha uzosanga nawe kaje muze muragwana bivanye niki naho hantu yakuriye Imana umutima yabonye muri Aburahamu ucutuma imuhamagara ngo ave mu uwo muryango aje mu gihugu izomwereka ici mukora mwihanga rishasha musanzwe rero guhamagagwa Imana bifise intumbero yo kuguhindura kugira ngo imaze kuguhindura uco hindura ibindi imaze rero kumuhamagara yaciye asohoka aja mu gihugu izomwereka ntigeze avyara akiri muri rya rugo ko tubona ko yagiye yahavuye afise umugore kuko Imana yari ifise yuko azovyara agira uwundi muryango mushasha udafise imico na kameremere ku muryango w'iwabo caca tumubwira ngo va mu nzu ya so no mu muryango wa so uzuje mu gihugu nzokwereka kubw'ivyo rero amaze gusohoka urabona byaratevye n'ubundi sezano ryiwe ntiryashitse kubera iki ryatevye uwitwa Loti yaciye amukurikira amukurikiye urabona Aburahamu yavyaye ari mu myaka 100 kandi yavuye ahamagawe ari mu myaka 60 70 gutyo mugaca amayindi myaka 30 ataravyara kubera iki kandi Imana yaramusezeraniye n'umugisha washaka kubera yavuye mu muryango w'iwabo mugabe ivy'iwabo bica biramukurikira kandi Imana yashaka yuko azobihanga rishasha rihindutse rihindura ayandi mahanga nico bituma yarindiriye umwana kijya kiringo cyose arabura baza gutandukana na Loti batandukanye na Loti bivuye ku ntambara no ku ngorane abungere babo bateranye ivyo rero bica bituma umwajuku ukwiwe Imana ati aha naho nagushaka rero niho yaciye umudamu we Asaminda ya Isaka acaravyara Isaka kugira ngo aronke wa muryango Imana yashaka mushasha uvuye muri ya mico no mu migenzo iyo kwa Aburahamu kwa Setera guhamagagwa rero Imana igusokora mu bintu igaca gushira mu bindi bintu bishasha sinzi ko butahuye neza umuhamagaro icarico hari hantu buri Imana itagushaka ikaguhamagara ngo ihagukure igushira handi uve muri ibikorwa ari kurakora bitayihimbara iciguha gukora ibikorwa biyihimbara kandi nyuma y'ivyo icikurema mu muryango nico cyatumye uhamagagwa mu nzu kwaso urashaka kuba wakijwe wenyene sindabizi canka bakijwe ari bake ari abandi basigaye mugabo igukeneye mu wundi muryango uzovyaza ubutumwa bwiza abuzorema ukoresheje ijambo rivuye muri wewe imico yawe ingeso zawe kamere kawe nico cyatumye Imana iguhamagara ninaco cyatumye ihamagara Aburahamu kugira ngo va iyo uvuye mu bigukikije urahinduka ugatandukana n'ivyo vyari bigukikije ukabana ugasa n'ibindi bigukikije ugiyemwe yaciye mushira mu gihugu c'Imana ico gihe nto yashoboye guhimbara Imana avyara na Isaka ari we yabaye sekuruza w'amahanga yose kandi yabizera batandukana n'abandi nukuvuga rero umuhamagaro ni ijwi rigukuraho wari rikagushira handi kugira ngo ukore ibikorwa binyuranye nivyo wakora hali kandi ivyo bikorwa ntibigarukire kuri wewe gusa ucu vyara ureme n'abandi ubahindure bakora ibisa no kugororoka bave mu bisa n'isi n'ivyaha umuhamagaro je no gusigurira gutyo sindi gusa koba wumva watahuye umuhamagaro icarico murakoze cyane umwongere twumvise ko Aburahamu Imana yamubwiye ngo vahuri uja handi nzokwereka muri make Aburahamu ahantu ikibanza yari arimwo ntiyari mu kibanza kijanye n'umuhamagaro w'Imana yamushakamo oya nticaye ikibanza ciza yego ni gute no n'umuntu amenya umuhamagaro wiwe umuhamagaro kumenya misanzwe umuhamagaro muri rusangi nivyo umuntu yiyumvamwe nico gituma bigisha mu mashuri yisumbuye usanga umwana ashitse mu w'icenda baca bahitishamwe titora mbega icigo uzokurikirana niki bajya bashaka kumenya umuhamagaro wabo umwe akavuga ati jewe nkeneye kuba umuganga nkeneye kuba umwigisha nkeneye kuba umuntu akora amatara nkeneye kuba umuntu umwubatsi umuntu wese akagira ikiri muri nico no kwita umuhamagaro ivyo yiyumvamwe icakunda ico ikiri
muri we nico gituma umuntu ashobora kuja muri iki gisata kanaka akiga bikamunanira kuko atagiye mu biri muri we cyo gituma bamaze ati ivyo wiyumvamwo nibihe bamushire mu biri muri we nivyo bizoca bimubangukira ni ukuvuga rero ico nico umuhamagaro umuntu wese yumvamwo mugabo umuhamagaro nyezina wo guhamagarwa n'Imana utangura igihe Imana iguhamagaye nkuko tubibona mu vyakozwe n'intumwa igice c'icenda uhereye ku murongo wa mbere niho Paulo yahamagawe ego uhasomye aho tubona ingene umuntu amenya ko yahamagawe vyakozwe n'intumwa igice caho c'icenda ego reka dusome hayo no majambo ivyakozwe n'intumwa igice c'icenda dusome mu izina rya Yesu ego uhereye ku murongo wa mbere Bibiliya haravuga ngo Yesu yiyerekera Sauli mu nzira ija i Damasiko ego ariko Sauli akigenda afuhagira afitiye abigishwa b'umwami imihigo n'ubwicanyi aja ku muherezi mukuru amusaba ivyete vyo guha abasinagogi y'i Damasiko kugira ngo niyabona abantu bakurikira inzira ya Yesu ari abagabo canke abagore abajane i Yerusalemu mu ngoyi maze ariko aragenda agira ashike i Damasiko haza umuco giturumbuka uvuye mu ijuru umuhaka umukayanganira ijya nino yikubita hasi yumva ijwi rimubaza riti Sauli Sauli umpigira iki aramubaza aturinde ga mwami nawe ati ni jewe Yesu uwo uriko urahiga ariko va hasi ushike mu gisagara uzobarirwa ibyo ukwiye gukora abagabo bajanye nawe bahagarara badakoma kuko bumvise ijwi ata muntu babona Sauli aravyuka ava hasi maze akanuye amaso ntiyagira icabona bamufata ukuboko bamushikana i Damasiko amarayo gatatu atabona atatu ajya ataco anu aho rero wumva igihe umuhamagaro utangurira no kuvuga Sauli yari afise umuhamagaro mugabo ntiyari bwanawumenye ego wewe yagiye gusaba ivyete abategetsi vyo guhama abasenga mu izina rya Yesu ico gihe wari umuhamagaro wiwe wo kugwanira Imana no kugwanira ubutumwa bwiza mugabo acagwanya Imana agwanya Yesu kuko yagwanira idini ryabo ry'abayuda adakeneye ko litituka canke kugira uwundi muntu aza gusa n'ukoroga ubutumwa bavuga ure yari Yesu acafata urugendo rwo kuja ku bategetsi abasaba ivyete byo guca kuba mu masinagogi ngo bamuha uburenganzira ahasanga abantu bose basenga mu izina rya Yesu abafate abafunge abakubite abatuze abahasha babuze gukora ico gikorwa uwo wari umuhamagaro mugabo ntiyari bwahamagarwa byari ivyo yiyumvamwe byari muri we Imana rero ngo abona ikintu gisa n'umuravyo sinzi Claude ko maze guhura n'umuntu akagukubita ikofe giza ryo mu maso abona nimeze nk'imiravyo yarari ikofe rya Yesu ngo aca yikubita hasi kandagwa yubamye aca yumva ijwi rimubwira ngo Sauli Sauli umpigira iki yumvise ijwi rero wumvise n'umuhamagaro wumva ijwi wumva ijwi riguhamagara hamaca aramubaza ngo urinde ga mwami acambwa ni jewe Yesu uri kurahiga niko wasomye acaramubwira ati guhera ubu genda kuwitwa Yuda niho nzotuma umuntu azogutoranya akubwira ico ukwiye gukora nukuvuga aho yarahamagawe usomye hepfo acakwereka ko ari intumwa ku banyamahanga ico gihe ngo yamaze gatatu ahumye Ananiya araza umukozi w'Imana aramusengera muri amisi y'ikiganza carahumuka ahumutse ashakira iryo jambo kuvubwo ntiyasubiye mu bafarisayo yaciye atangura kuvuga ubutumwa bwiza no gukurikira Yesu aho rero yarahamagawe kandi iyo niyo ntango y'umuhamagaro aca atangura kuvuga ubutumwa uramubona n'ahatagendanye na Yesu uhariye n'ibitabo by'ubutumwa ivyete Paulo yanditse usanga no muntu mwatawe bangana iyo rero niyo ntango y'umuhamagaro hariho ivyo wiyumvamwo ivyo twovyita ivyo wiyumvamwo nyene nk'umuhamagaro bwa mbere ariko hariho guhamagarwa rijya shaka ryamusunika wari umuhamagaro yiyumvamwo mugabo ntiyari bwahamagarwa Yesu acaramuhamagara mwijo ukeneye rero gutahura neza umuhamagaro
nigihe aho utangurira nigihe uhamagawe n'Imana wabonye neza igihe ahamagawe n'ijwi rya Yesu wabonye igihe aboneye umuravyo wabonye igihe Yesu atangubwira ati genda kwa Yuda agiye amubwiye wabonye igihe amurungikiye ubumusengera ayamusengeye wabonye igihe amubwira ati genda ndakugize intumwa ku banyamahanga atangura kubwira ubutumwa abanyamahanga aho niho umuhamagaro we watahunguriye nibaza ko ngaho watahuye intango y'umuhamagaro yego. Murakoze cyane nari mfise ikibazo nagomba nse nk'ubabaza ni gute umuntu amenya ko umuhamagaro wiwe watanguye. Numva gisa na kijya duhejeje gusigura umuhamagaro wawe umenya ko watangu igihe wumvise ijwi riguhamagaye kandi gace rikubwira kuri iki urumva ryaguhamagaye urabimenye bwa mbere ko wahamagawe kabiri rirakweretse icukora aho rucumenya ko wahamagawe. Murakoze cyane nkuko mwese muriko murakurikirana kino kiganiro umuhamagaro batubwiye ko mu gutangura wumvijwe nagomba mbaze ese nta gihe umuntu atangura gukora iby'umuhamagaro atajwe riravuga. Aha umbajije ikibazo ciza n'ubundi ega na Sawuli yatanguye guhama atajwe arumva. Reka turabe neza ngeno kwishura neza turabye mu gitabo cyo kuvayo igice ca kabiri ku murongo wa 11 gushika kwa 15 ucubona rero ingene umuntu atangura twagwa n'umuhamagaro mugabo atarahamagagwa. Turabe ivya Mose yishe umunyegiputa ahungira Imidiyani maze Mose amaze gukura umunsi urizina agendera bene wabo yitegereza ubugene batwazwa ituntu abona umunyegiputa akubita umuheburayo w'iwabo yeraguza hirya no hino maze abonye ko atawumubona yica uwo munyegiputa umuvyimba awuhisha mu musenyi bukeye bwaho asubiye kwanduruka agizaca aseruka ku bagabo babiri b'abaheburayo bagwana abaza usindiye uwundi ati niki gitumye ukubita mugenzawe aramwishura ati ninde yakugize umukuru canke umucamanza wacu mbega ugomba kunyica nkuko wishe wa munyegiputa. Mose aratinya arivuganya ati nukuri byaramenyekanye. Farawo avyumvise arondera uko yokwica Mose ariko Mose aramuhunga ahungira mu gihugu c'Imidiyani yicara iruhande y'iriba. Amen. Okay, wavuze ngo mbega umuntu ashaka gutangura gukora ivy'umuhamagara atarahamagagwa canke avyimva atarahamagaga amenya gute ko umuhamagaro wiwe watanguye? Kubimenya twavuze ko ari gihe yumvise ijwi ego kandi Imana ikamekanisha akora mugabo wambaje ikindi kivuga ngo mbega umuntu ashaka kuza gukora mugabo atarahamagagwa ego gakora mu muhamagaro atarumva iryo jwi. Aha nico rero Mose aha nawe kandi yatanguye wewe yarafite ishaka ryuko yokura Abisirayeli mu gacinyezo bari barimwo bashizwemwo n'abanyegiputa mugabo kuko Imana itari bwamuhamagare nta nzira yarafite yo kubicamwe acahura rero n'umunyegiputa ariko arakubita umwisirayeli amuhahaza muko umuhamagaro wiwe kwari kuzokura Abisere mu buja bw'abanyegiputa burya caja hagati kuko Mose yari yizi vy'igisoda yari umuhinga w'umugwanyi burya cararaba hirya no hino bari uwo munyegiputa ariko arakubita umuyuda aca aramuniga aramwica ngo aca mwimbira mu musenyi acaramuhamba. Urumva yatanguye ko ivyo muhamagaro atarahamagagwa n'umuhamagaro mucame ko ari kuramusunika mu vyari ngo mugana wataramenye ivyari ivyo amaze kumuhamba aca arigira kabiri acahura n'umuheburayo bariko barashwana na mugenzi we acamugira nkuko wabisomye nyene amubabwira ati mwe muri ko murafiki kandi muri bamwe nawe umwe acambwira ati aha we ninde yakugize umucamanza wacu ushaka kutugira nka wa munyegiputa acaramenya yuko vyamenyekanye amaze kumenya ko vyamenyekanye acarahunga niko wadusomeye ahungira Imidiyani. Nukuvuga rero ngaho nibikogo umuntu atangura gukora atarahamagagwa kugira ngo tukigire ko neza reka ndakwereke rero amaze guhamagagwa umuhamagaro wari kuramusunika umwakana umujana muri cakindi yakora atarahamagarirwa tudusomera aho kuva yonyene igice ca 3 uhereye ku murongo wa mbere gushika ku wa 5 turasoma aho rero umuhamagaro aho rero arabimenye neza rero aho no hamubwira ko yahamagawe. Ico gihe Mose yaragira umukuku w'intama ya Yetiro sebukwe umuherezi w'Imidiyani aturukiriza umukuku hirya y'ubugararwa ashika ku musozi w'Imana Irembo umumarayika w'Uhoraho amubonekerera
mu rubeya rw'umuriro uva hagati mu gisaka c'amahwa aritegereza abona ico gisaka cakamwo umuriro ariko nticatemuka Mose arivuganya ati hinge nkikame ndabe kajya katarabonetse menye igituma igisaka kidatemutse uhoraho abonye yuko akikamishwa no kubiraba Imana imuhamagara iri hagati muri ico gisaka iti Mose Mose aritaba ati sabwe iramubarira iti reka kwegera hano kandi kura inkweto mu birenge vyawe kuko aho hantu uhagaze arahera neza cyane wumvise ko yahamagawe washitse ku murongo wa 5 yego yumvise ijwi rimubwira ati kura inkweto zawe kuko abantu hagaze arahera yumvise ijwi riva mu gisaka kiriko kiraka ariko ntigitemuke mu yandi majambo ryari ijwi ry'Imana aho rero yari mu nzira yo guhamagarwa dusomere ku murongo w'10 ku murongo waho wa 10 Bibiliya ikivuga ngo nuko none ngwino ngutume kuri Farawe ukura abantu banje b'Abisirayeli muri Egiputa. Okay. Wumvise rero wa muhamagaro ingo rero ngire gute ndagutume. Imana iramuhamagaye irongeye iramutumye gukura abantu bayo muri Egiputa. Acha tangura kubwira Imana ati jewe ntavyo noshobora sinzi no kuvuga. Usomye ajya epfu bibona. Imana ishamubwira ati ariho mukugwa wawe Aroni. Arongera avuga ati none jewe nozobakurayo gute. Imana ico nkundira Imana ikimutera intege. Imubwira ati niwamara kubakurayo kuri uyu musozi nyene niho muzonsabira. Bisigura ngo Imana icikupa imera nk'imushiza gashatsi ku maso ivyuko bidashoboka ntasubire kubibona ahubwo abone yabazanye yamaze kubakurayo kuko Farawo umwami wa Egiputa yarateye ubwoba cyane muri kijya gihe kwisi ipouvoir igihugu cari pouvoir kwisi yari Egiputa sinzi ko keneye kumenya igituma Egiputa yarakorotse ari ico gihugu cari gikomeye kwisi mu vya gisirikare igihugu cose keneye kugira amahoro kwisi ciyungako yari Egiputa ugacubwira rero Mose tigenda umwaka abantu abajabi w'abantu akoresha nta musodafise nta kigwanira ntivyari vyo burya Mose ivyo yavuga vyari vyo mugiye Imana ikimushira agashashi ku maso ayibwiye ko bidakunda iciwe mubwira ati aha nyene muri imutere mwivyizigiro vy'ingena azobazana akura umutima ko bidashoboka abone ko bishoboka kuko abibwiwe n'Imana aha nyene kuri uyu musozi niho muzonshimira niho muzonsabira wamaze kubazana aca yakira ukwizera abamwe ivyizigiro amaso ava ku bidashoboka atangura kwizera ibishoboka no kubona ibishoboka nico gituma umuhamagaro uragukura mu ntege nke kagushira mu kwizera gushitse aca aragenda kandi urabizi ko yahemutse abakuyeyo umuhamagaro twabonye aho uhera ni gihe yumvise ijwi mugo bwa mbere utangura kukubamwo atanijwe urumva ugatangura gukora ibisa n'umuhamagaro nivyo wahamagariwe mugabo utarahamagarwa nico catumye yica ujya mu Egiputa nico catumye acaca muri bajya bene wabavukana nico catumye ahunga kuko yawukoze ataranahamagarwa ntararonka n'urutonde mugabo kubera ko avyiyumvamwe niko benshi no mu mashengero usanga bariko baronona ibintu kubera umuhamagaro ugasanga yitaye mu bintu ugasanga yavyononye yadahuye n'umurongozi mwiza zikwerekereza ahubwo indoro zigaca zaduka burya nta kintu cyatumye Mose ahunga wari umuhamagaro mugabo ukoze atarahamagagwa ntarerekerezwa n'Imana acakora ubutariko umuhamagaro w'igihe utangura ni gihe wumvise ijwi nibaza ko nakivuze neza kandi ubanza kukubamwo ukagusunika gukora utaranahamagagwa Imana iguhezagire murakoze cyane mwese muriko murakurikirana ikiganiro kandi n'umutumire wacu ariko aradufasha cyane mwa kino kiganiro ndiko ndatahura cyane yuko umuntu ashobora kuba ari karakora ibintu kandi akumva ko ivyo ari karakora biri mu muhamagaro wiwe ariko igihe atarumva ijwi uko abikora kose arananirwa niko muri make novuga mbega nagomba mbaze mwongere turi kumwe mwa kino kiganiro ni gute umuntu amenya ko ariko arakorera rero mu muhamagaro wiwe ingene umuntu amenya ko ari karakorera mu muhamagaro wiwe icuko icambere nuko ivyo ukora bikunda ego ntunanirwa ico gihe uri mu muhamagaro wawe abantu bose baratangazwa na Paulo yakorera mu muhamagaro wiwe ubundi Paulo yakora igikorwa cyo gushinga amashengero yari uwo twokwita apotre canke intumwa intumwa mugabo abantu usanga avuga ngo ni apotre mugo gasanga ni apotre mugabo nteka akora ivyo bwa apotre wewe yibereye umwungere
canke umuvuga butumwa mugabo cavuga ni apotre kuko kumbe ntiyatahuye apotre canke intumwa icarico rero ikintu dukeneye kumenya cyane mu mihamagaro yacu kugira ngo ivyo dukora bigende neza tugira amahoro mu gikorwa dukwiye kubanza kumenya imihamagaro yacu umuntu akamenya umuhamagaro w'umuntu arongoye hama akawushira muri uwo akamushira muri uwo muhamagaro kuko yakoze mu wundi atariwo ni nka kujya ko mwibarabara wo kuramwa ujya murongo uri hagati muga hajya uri ciburyo arabona urubibe gwiwe n'ubuci bubamfa akabona urubibe gwiwe ni hamasanganya burya taba niyo umuntu aje kukwegereza uramenya aho kwepera kuko urazi uruhande rwawe kenshi rero benshi ntibamenya ibango giwe umuhamagaro wiwe cyo kibazo mbajije ni ciza ndifuza ko twogitsimba tarako kugira ngo tugitsimba tareko neza reka duce dusoma mu cete Paulo yandikiye abanyefeso igice ca 4 guhera ku murongo w'11 turabe neza ingene umuntu yomenya umuhamagaro wiwe kuko nico kibazo wambajije ego abanyefeso muvuze igice caho ca 4 ku murongo w'11 murakoze cyane haravuga ngo turasoma aravuga ngo kandi yahaye bamwe kuba intumwa bamwe yabahaye kuba intumwa abandi kuba abavugishwa nawe ugacere hakabaho no mwigisha ayo rero niyo mabango agize ubutumwa bwiza cyangwa igikorwa c'Imana rero umuntu akwiye kumenya ati apotre akora iki intumwa ikora iki umuvugishwa akora iki umwungere ajejwe iki umuvuga butumwa n'umwarimu neza cyane umwigisha nukuvuga rero umwigisha usanga ari karagwana na pastor ngo akeneye kuba umupastori ico gihe bakaraba bakabona batamuhaye ubupastori intambara yaza gusutama bagaca bamusuka kwa amahoro kwa amavuta yo kumwihanganisha kugira intambara ntibiravyutse mugabo uko bamushize mu gikorwa atahamagariwe ejo vyanka vyakunda uzobona intambara yasutamye rero mwene data ikintu ca mbere tukwiye gutahura abarongozi b'amashengero ni bamenye umuntu ibango ryiwe umuhamagaro wiwe n'igikorwa ciwe umuntu niyaje mu muhamagaro wiwe mwibango ryiwe ibikorwa byose bizogenda neza nkakurya umuntu wese amenye inzira yiwe wundi inzira yiwe reka turabe Paul amabango yarafise wewe hari igihe umuntu usanga afise ibango rirenga rimwe canke abiri nico kibazo nagomba mbaze umuntu arashobora kugira amabanga abiri akaba umuvugishwa akongera akaba n'umwungere reka turabe Timoteyo wa mcete ca mbere Paulo yandikiye Timoteyo igice ca 2 ku murongo wa 5 gushika ku 7 igice ca mbere Paulo yandikiye Timoteyo igice caho ca 2 kuva ku murongo wa 5 gushika ku murongo w'7 dusome mu izina rya Yesu haravuga ngo kuko hari Imana imwe kandi hari umuhuza umwe w'Imana n'abantu nawe nyene n'umuntu ni Kristo Yesu yitanze kw'ijungu ya bose kandi ivyo bishingirwe intahe mu bihe vyavyo ico nashiriweho Paulo yivuga nico nashiriweho ku umusiguzi n'intumwa umusiguzi bwa mbere ubugira kabiri intumwa mvuzu kuri simbeshe n'umwigisha wo kwigisha abanyamahanga ukwizera n'ivyo kuri yarafise ingabire zingahe zitatu birashoboka ko umuntu wese azikoreramo umwigisha n'umuvuzi w'ubutumwa none kubera iki warigeze ubona Paulo ahantu yarongoye ishengero na rimwe hari na hamwe oya nta ntawe Paulo yigeze arongora ishenge yaratanguza kuko ni apotre ni intumwa ishengero abandi bagaca barirongora rumba rero nka apotre umushize mu ishengero ngo arongore induru intambara yegere bazofatana mu mashati y'Ikorode abantu usanga bakaravuga ngo bajya ko arigisha ivy'ijuru none ngo ko ariko baratera intambara ko baragwana ngo nta butumwa buri nivyo bitukishije igikorwa c'Imana kubera iki yagiye mu ibango ritari ryiwe mugabo yotanguza agaca yigira nta ngorane umwungere n'intumwa biratandukanye umwungere nuwo kwegeranya nuwo yakomeretse arayunga yigwaye arayivura mugo umuvuga butumwa Korode arakubita agasanzaza agaca yirenganira umwungere agasigara aregeranya asigara aravura naho umuvuga butumwa yakomerekeje rero umugabo umuhaye ubwungere ntabushoboye ni nkuko y'abantu usanga afise ibango ry'ubwungere mugabo gacu usanga agwanira no kuba umuvuga butumwa
ico gihe abantu usanga bavuga ngo ntazi kwigisha nta mugabo ntaco ntazi kwigisha mugabo arazi kurongora wari ukwiye kumwubahiriza ko ari umurongozi nawe akakubahiriza kuri umuvuga butumwa nawe wabona umwigisha ukamubwira ati aho ndaguheba ico n'igikorwa cawe aho ibintu byoca bigenda neza mugabo usanga abantu bose Paulo avuga ati simbesha ego ndumwigisha ndumuvuzi w'ubutumwa kandi ndi ntumwa ego kuko nishirikanye ko ari intumwa yaratanguje amashengero yahereza abantu rero ravye vyete yandikiye amashengero niwe wa mbere mu ntumwa zose aho ntabeshe yari mu ngabire ziwe zitatu rero kugira ngo mu rusengero utekanirwe bisaba kumenya ingabire yawe umuhamagaro wawe ingabire yakaba ari ukoreramwe ibyawe bizogenda neza uzoba amahoro ntuzigera uruhu uzoruhuka umva murakoze cyane mungere nico kibazo kiriko kiraba aho ubona umuntu uyu munsi ukamubona mu rushengero ahantu yari umuvuga butumwa usanze umumenyereye avuga ubutumwa ngo kumva arivumbuye arasohotse muri ugo rushengero ugaca ubona ashinze urundi ukumva atanguye ngo ndi apotre ejo ukazubona atanguye ngo ndi pasteri atanguye gukora ibikorwa by'abungere ngabo ugasanga nta nahantu yanasengerewe nayo mavuta gusa yumvise muri we umenga yobikora ariko tajwa rumva birashoboka rero ngomba nkuko mwariko murabivuga tusa n'abasozera kino kiganiro cacu ego kandi turiko turagitahura mbega hariho ingaruka yoba izoba ku muntu yoba yaramuvuga butumwa mu nyuma gaca agenda gushinga ngo agaca bintumwa mu nyuma ukamumva ngo ni umwongere ariko ayo mabango yose akayakoreramwe atari ijwi y'Imana ryamuhamagaye kumve ari bishobisho canke amaranga mutima yuko avyumva muri we hariho ingaruka igaruka kuri iryo shengero ryoba ryubatsikiye kuri uwo mushinga ingaruka ya mbere uzosanga rya shengero rishinga ntirirame uzosanga rya shengero rishinga ntirigira igihagararo ivyo ukasanga vyasambutse ejo vyononekaye kubera iki yari umwigisha yarakeneye umwungere nawe acaragira yari intumwa yari gutanguza vyari sawa gaca yirenganira gutanguza mugabo intumwa itanguje igacirongora adafise ingabire yo kurongora ntibikunda sinzi korode ko woba urambara kirato kitari ice wawe ngo wumve kitagukwira ari kinini kigenda kirakuroka ari gitoyi nacyo kirakuye nuko rero bigenda nushobora gutekanirwa wambaye kirato wambara nk'inimero 9 ugaca uhatira mu nimero 8 canke 7 abantu bose bakubonye bo nibiri kuragenda ko bitagenda neza niko rero n'umukozi w'Imana ari mwibango ritari giwe niko bigenda nta mahoro nta kigenda neza byose biranka kandi iryo shengero ntishobora kugira aho rishitse ntishobora no kubaho no kuramba ni yayandi umva ngo buguru uyu munsi ejo bugaye nuko bimeze none se mwavuze ingaruka iba kwishengero muri make ishengero nta cari bajyakoze ariko icaha cyakoze uwo muntu yakoze agakorera mu ibango ritari gwiwe hoba hariho ingaruka kuri uwo muntu ingaruka ya mbere ni nka yayindi akakaroro naguha iyo wambaye kirato kitagukwira kikurya canke kikuroka mbega wewe uri kuragenda mu nzira ntuvyumva mbega wumva uroroherwa uwo muntu yamarushe yamananiwe yama mu gahinda yamavuye ko gwacimana kiraruhije go gwacimana kiraremereye kuko yahagaze mu hamagara utari muri make yari karabikora ari ivyiwa bikora biryoherewe yegera nanirwa nubwo yohura n'ivyo munaniza we ntananirwa ntushobora kunanirwa kandi nturuha wumva ko ari wo munezero wawe urumva Paulo avuga ngo kere vyambera inyungu ubu ndayibona nk'ubuhombe ivyo abandi bita amahoro umenga ni vyiza we haje ingorane abona ko ari yo nyungu kandi akabibamwe abinezererewe kandi bikarengana Imana ikabimurenganya kuko ari mu muhamagaro wiwe murakoze cyane nkuko ari karabivuga reka nse nkuwo tanga kakagereranyo nanje ubu nama nkunda kumva abasirikare akavuga ngo je ngo nta gipolisi ngo nokora ntacyo noshobora umupolisi nawe kumva kubwiye ngo nanje gisoda vy'ukuri ukinshizemwe wowe uri kuranyisha kubera ko kumbura imihamagaro tabari uwiwe ariko uri karakorera mu muhamagaro wiwiwe nkuko turiko turuvyumva abikora yumva abiryoherewe abinonekewe nubwo abantu bamwe babona bavuga uti je bijya ntabyo noshobora tibijya bintu ujya mu ntararinda wewe yumva ari wo munezero wiwe muri makere y'umuntu ari karakorera mu muhamagaro wiwe yumva ari byo bimunezera muri make ni wo munezero wiwe umunezero wawe ni umuhamagaro wawe uri kurakoreramo nkuko turiko turakora iki gikorwa hano muri nk'ubu ndazi ko umunezero w'umukameramani ariko arabikora nuko ariko arakora ibi kubera ariko kazi kiwe niki mwobwira abantu baba bariko barakorera mu mihamagaro itari yabo
icambere kugira ngo bigende neza impanuro notanga nuko ukwiye kuraba umurongozi wawe Ego. ukamubaza ati muvyeyi wanje wewe undongoye wandeze umbona mfise ingabiri yihe mu gihe ugiye kwiyumvamo ibintu byo gusohoka ngo uje gutanguza banza umwegere bamwe bagenda banateye akagera abavyeyi aribo barongozi babo barongoye mu mashengero ngo nanje ngiye kwitanguriza gwanje genda guhezagire genda umusezere genda kunanakubwire kandi yakubwira ntibikubabaze akubwira ati ingabire yo kurongora wewe si yiwawe wewe ingabire nakubonanye niyo kuvuga ubutumwa kandi cyo gihe numvira ijambo ry'umuvyeyi niyo aba ari umurongozi mwiza vy'ukuri w'umwungere azobanza abone ingabire yawe kandi niyo abikubwira ukagira kuvyakubwiye urugendo rwa ruzoba rwiza n'ibikorwa uzokora bizogenda neza kuko uzoja muri ya ngabire yawe kuko azoba yayibonye ego nka kumwe ntaguciriyemo kwa Aburahamu kamatari Isaka yahezagiye Yakobo neza cyane yahezagira umuhungu we Yakobo neza cyane aramwaturako muri make umwungere cyangwa se umuvyeyi hariho amajambo kwaturako kandi ashobora kugufasha neza cyane neza cyane niko mwariko murabidusigurira rero murakoze cyane bariko barasigura ko umuntu yo bari karakorera mwibango ritari giwe cyangwa se mu muhamagaro utari gwiwe bwa mbere batubwiye ko harimo ingaruka ubwa mbere igikorwa kirakunaniza ukumva umengura remerewe wahura nibi kubera ko bitari mu mugabane wawe cyangwa mu mpano yawe ukumva byose birakunaniza rero ijambo icangwe simpanuro bariko baradutekerera nuko nyimba wowe uri mwishengero runaka sinza ahantu usengera wagomba kwegera umurongozi wawe mu nyuma umurongozi burya nta kindi gikorwa umwungera arajejwe kubona imihamagaro iri mu bantu hanyuma umuntu wese akamuha gukorera mu muhamagaro wiwe none se mwungere mumbabarire nubwo iki kibazo ntaniragiteguye nta kuntu umwungere nawe ashobora kugushira mu muhamagaro utari gwawe bivanye nyene nawe ucuvyumva ko abantu benshi ari usanga yakubonye ufise amafaranga runaka mu rushengero agacavuga ngo uyu munsi ndakugize umudiakoni cyangwa se uyu munsi ndakugize umurongozi wa hariya ariko umuhamagaro wawe utari w'ico gikorwa ariko kubera ko yagushimye amafaranga ese umwungere nawe hagati yiwe n'Imana n'uwo muntu nta rubanza ruhari aho rero bujumbajije ikibazo kirekire gica kinsubiza kure intango y'uwo muntu yakubonanye amafaranga gaca guha ikibanza uwo nawe yagiye mu ibango ritari gwiwe ko yagiye mu ibango ritari gwiwe rero ntashaka gushira mu ibango ryawe nawe nawe abazogenda araha bose bazohushagirirwa nuko yahushagiritse abazoha azobaha ibitari ivyo kuko nawe ari mu bitari ivyo kuko umwungere ntiyamurongoye icambere je nagomba ndakubira nk'ubuje abantu ndongoye bose ndazi ingabire zabo gusa nuko ari usanga iyi ngabire atari karayumva mugabo arabugasanga niyo yugasanga yishakira iki kubera bona nico kiryoshe cyane guhagarara imbere y'ishengero biraryoshe umuntu ubwiye ati w'ingabire yawe no gukoropa mu rusengero ucumenga uwo muntu uramugaye none jewe sinohagarara imbere y'abantu naho ndakeneye guhagarara nkavuga haleluya ishengero kavuga ati amina bakambona ugasanga ni vyakunda vyari vyiza yaba yari ingabire yiwe mugabo rero byasaba ngo wemere ivyo umurongozi wawe aguhaye niho uzogira umugisha niho uzokora bikagenda neza kuko azobaza ingabire yawe kandi nawe umurongozi wawe buryo uzobubona yuko vy'ukuri ari mwibango giwe no mu ngabire yiwe uzomwitura azokurongora azokwereka ingabire yawe rero umurongozi wese azotwumviriza aho umuntu igikorwa ashimikiye ku mahera no musaba ko yoca yihana kuko ntazoshikana benshi kukugororoka uwo muntu ushizemo kubera amafaranga ico gihe ubwo nyene umuteye intambamyi kuko namba yazanye amafaranga azoca aza kuronderamwe amafaranga nyene niyo ngorane ubutumwa buzoca butukika buzoca bupfa bisaba n'umuntu yotwumviriza aho rakorera kuri iyo mwifa kuntu bakoreye ku mafaranga babihagarike mu izina rya Yesu bariko barayovya bariko barazimiza intama za Kristo ni bakore baravye umuhamagaro w'umuntu Imana igohezagire murakoze cyane turiko tusozera iki kiganiro cyacu nkuko twari kumwe n'umutumire wacu
umwongere w'ishengero rya Vivant Muyinga Minani Joseph twari kwa kino kiganiro umuhamagaro. Rero nshuti bakundwa, nkuko twumvise impanuro, nyimba uri mu ishengero runaka ukaba ubona umuhamagaro wumva ikintu wokora, egera umwongere wawe akusigurire, akubwira umuhamagaro wawe kugira ngo mu ishengero ntuzukorere mu mihamagaro y'abandi kuko bishobora kukuzokuzanira umuvumo. Mwongere twagomba tubasabe kano kanya no munsi twariko tuganira kuno munsi wa gatatu mwa kino kiganiro, nirihe jambo rya nyuma mwotekerera abakunzi bacu bariko baradukurikirana? Jambo no batekerera no kugira ishaka n'umwete byo kwiga ijambo ry'Imana, nivyo bizobafasha kujana no kuri, kuko bitubwira ngo ishengero niyo nkingi gusa ishigikiye ukuri, ahandi hose uzosanga y'ibinyoma, muga mu ishengero ry'ukuri uzosanga y'ukuri. Rero bagira umwete wo gusoma ijambo ry'Imana no kumviriza n'ibi biganiro bizobafasha. Rero nta kindi norenza ko umuntu yagira umwete wo gusoma ijambo ry'Imana no kumviriza ibiganiro bijanye n'ubutumwa bwiza bizotuma kura mu mpemu kandi kazoza kiwe kazoba keza. Murakoze. Yesu abaho mugisha, na cyane cyane ko ijambo ry'Imana rivuga ngo nimwamenye ukuri kuzobaha kwidegemvye. Nagomba ndabasabe mwongere musengera abantu uyu munsi bariko barakurikirana kino kiganiro, kumbe bariko barahushagirika mu mihamagaro yabo kugira ngo Imana ibarongore. Murakoze. Mana data wa twese uri mwijuru, urakoze Yesu, ndagushimiye aka karyo keza uduhaye ko kuyaga ku gikorwa c'umuhamagaro. Hariho abantu barushe mu bikorwa barongoye, mu bikorwa bariko barakora, bafise agahinda n'intuntu kuko bari mu mabango batahamagariwe canke atari ingabire yabo canke atari bango ryabo. Mana ndasenze ngo ubarongore neza umuntu wese, naho bari afise vyinshi ateruye muga kumva si vyiwe, arongorwe gushira hasi aje mu muhamagaro wiwe kugira ngo akora ruhutse, kuko ijambo ryawe tubwira ngo wabambwe ku musaraba avuga ngo nimuze kuri je abarushe n'abaremerewe ndabaruhure. Mana bakorera igikorwa cyawe baruhutse, bakorera Imana baruhutse. Ndagushimiye ko iri jambo niki cigwa kiza gukora ku mitima ya benshi, abari barushe bakakiruhukiramo, ico baroreka kize kubici wawe mu izina rya Yesu Munyanazareti. Amen. Murakoze cyane nshuti bakundwa bakunzi bacu b'ikiganiro Irembo Rifunganye, nkuko mubibona muri studio zacu twari kumwe n'umutumire wacu Minani Joseph. Murakoze cyane mwongere Minani Joseph, nkuko twariko turasangira kino kiganiro. Tuzosubira ku munsi w'Imana. Imana ibahezagire. Shalom, shalom, shalom. Amen.